Ndabaramukije mwebwe mwese mukurikira televiziyo yacu kaze muri ano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera kuri zimwe mu ngingo nkuru ziyagize igikorwa cyo kurekura abapfungwa baronse ikigongwe c'umukuru w'igihugu ngo ntikiriko kiragenda neza nkuko bishikirizwa n'abari mwishira hamwe Arishoto rijejwe kuvugira abantu hamwe rero no kubahiriza agateka kazina muntu mu kurwanya ihohoterwa ico gikorwa ngo gisigaje umunsi umwe gusa muri iryo shirahamwe bakaba banegura iyo ngendo abakorera mu gisata c'uburimyi nabo barasaba abarimyi gukoresha umwavu kama no kugwiza ibiterwa bitandukanye mu ntara nyinshi amatohoza yakozwe akaba yerekana ko mu Burundi uburimyi burimo ingorane z'umururazi w'isi ndimwa ugatuma n'umwimbu utiyongera muca mubikurikira mu kanya mu idonido ryano makuru. Dasuye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu gisata c'uburimyi guhimiriza abarimyi gukoresha umwavu kama no gukwiragiza ibiterwa bitandukanye mu ntara nyinshi ni bimwe mu vyashikirijwe n'abakorera mu gisata c'uburimyi kuri uyu wa gatatu mu nama yo kurabira hamwe icokogwa kugira umwimbu mu cayi ikawa n'ibijanye n'ikoreshwa ry'ifumbire byo kongereza umwimbu ni inama yatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rifasha mu buryo bw'amafaranga biciye mu banki y'isi yose IFC urirongoye asigura ko mu matohoza yakozwe basanze mu Burundi uburimyi burimwo ingorane z'umururazi w'isi ndimwa ivyo navyo ngo bigaca bituma umwimbu utongerekana n'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Guteza imbere ubushakashatsi mu bijanye n'ibiterwa kugira umwimbu wiyongere guhiganwa hamwe no gushorera hanze ibivuye mu biterwa vy'ikawa n'icayi ni bimwe mu vyokorwa kugira umwimbu wiyongere harimwo gukoresha ubuhinga bugezweho mu bijanye n'uburimyi mu guteza imbere uburimyi mu bijanye no kubika neza hamwe no gukoresha umwavu kama no guhabwa ubumenyi ku barimyi ngo vyotuma haboneka impinduka mu gisata c'uburimyi kugira umwimbu wiyongere mu gihugu vyashikirijwe na bamwe bakorera mu gisata c'uburimyi bitavye inama yo kurabira hamwe ivyavuye mu itohoza ku bijanye n'igiterwa c'ikawa icayi isukari uko vyifashe mu Burundi berekanye ko ku giterwa c'ibikaju kiva mu isukari hakwiye ivyigwa vya politike vyofasha kugira ngo ibikaju birimwe mu buhinga bushasha isukari igwizwe mu gihugu. Malik Fare arongoye ishirahamwe IFC ryakoze ico cegeranyo asigura ko kubera igisata c'uburimyi basanze kirimo ingorane nyinshi zituma umwimbu utiyongera bisabwa ko higwa ubundi buhinga bushasha n'imigambi tomoye yotuma icayi ikawa n'igiterwa c'igikaju kiva mu isukari vyijukirwa abantu babone ko bitanga inyungu. Bamwe mu barimyi b'icayi n'ikawa babona ko uguhabwa ubumenyi no guhabwa inyigisho zo kubereka ubundi buhinga bwo kurima byofasha. Igiterwa c'ikawa kirakomeye mu gihugu cacu kandi kizana amahera mvamakungu. Icokorwa rero nuko abantu bose bari mu giterwa c'ikawa baba abarimyi baba abagikoramwe bose bogirirwa amahugurwa akwiye ikarisha bwenge kuko ikawa si nk'ibiharage si nk'ibigori ikawa hariho amategeko uri mu ikawa utiza gukurikiza. Igiterwa c'ikawa kirakomeye mu gihugu cacu kandi kizana amahera mvamakungu. Icokorwa rero nuko abantu bose bari mu giterwa c'ikawa baba abarimyi baba abagikoramwe bose bogirirwa amahugurwa akwiye ikarisha bwenge kuko ikawa si nk'ibiharage si nk'ibigori ikawa hariho amategeko uri mu ikawa utiza gukurikiza. Mu gisata c'icayi abajejwe gufata ingingo muri ico gisata bose no kuvuga abarimyi OTB intwaro bose boshira inguvu hamwe bagahimiriza abantu kugira ngo tugwize umwimbu kandi tugwize n'akanovera kuko nivyo bituma haboneka amafaranga mva makungu. Ariko ivyo rero kugira bishoboke bije mu ngiro nuko abarimyi
kuko nibo batanga umwimbu cyane bofatwa mu mugongo bagafatwa neza bagahembwa neza hanyuma bakaronswa inyigisho zibereye kandi zigatangwa n'impande zose no kuvuga yuko namba dushaka kwicaye gitera imbere mu Burundi kikagwira umwimbu kagwira akanovera kakagwira nuko bano batanga no mwimbu bofatwa mu mugongo bagashigikirwa icayi kikagira agaciro nk'igisumbwe n'ibiterwa mbumbarugo kandi ari igiterwa kizana amafaranga mba mahanga. Abitavyo nama berekanye ko ubwo buhinga bushitswe ko nk'ibijanye no kubakarihiriza ubwenge abakora mu gisata c'uburimyi na cane cane abarimyi bikozwe ngo vyotuma umwimbu wiyongera mu gihugu. Rakoze Jean-Marie Mayonga mu gisata c'ubutungane naho ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu no kugwanya ihohotera arishoto riranegura ingene gikorwa cyo kurekura abafungwa ku kigongwe c'umukuru w'igihugu kiriko kiragenda narirya hasigaye umunsi umwe gusa ngo kirangire. Umuhuza bikorwa w'iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu Vianney Ndayisaba abona ko bitumvikana ukuntu abantu basangiye dossier harekugwa bamwe abandi bagasigara mu munyororo. Warabonye intambamye zimwe zimwe two kwita nk'utunenge ama irregularité yatumye igihugu kitagenda neza, aho twabonye abari ku ntonde zije zivuye mu biro by'umukuru w'igihugu aho umukuru w'igihugu baje bagasoma abategeza kurekugwa mugabo bamwe bagaca basubizwa mu bibohero ngo nta madosiye babona abandi nabo ngo banze bavuge abatware bwo hasi nk'abanyumba 15 bavuka. Hari amadosiye bazana avuye muri biro juridique mu busho twagomba tuvuge aza ariko utumenyetso amadosiye ko barayasura bakayasura bahitse kuri iryo zina ntibarisome idose bagaca bayishira ku ruhande. Aho rero muri imishame rishoto nk'ishame y'akazira muntu twe tubona nk'akanenge kuko umuntu amaze kuba ari ku rutonde kwa bari kugwa mugadose akabaca muri abo bantu bari ku rutonde amazina n'amadose bekaza byose mugaga cyaba ko idose iri kwa akamenyetso bagaca bisubiza inyuma vyaruteye amakenga. Tivyateye amakenga gute none umuntu ari ku kigo cy'umukuru w'igihugu mu gihugu agasinya decret akavuga ati umuntu ibisabwa arabikwije. Ndibaza yuko kugira umuntu ashigwe ku rutonde abantu barekogwa ngo cy'umukuru w'igihugu ndibaza yuko kameme bavyizwe n'inzego zikwiye kuko komisiyo yavyize harimo komisiyo y'umuruvyi w'umukuru w'igihugu hama komisiyo yo mu bushikanganje. Hari ikintu twabonye kitameze neza muri ejoto by'ukuri hariho abantu usanga basange dossier mu bimenye hari abantu bafise amakaye abantu amadosiye ashika 8 abantu batwituye aho abantu bafise urubanza rumwe meme dossier mugaga cyare kugwa umwe ugasanga ariko ku rutonde kwigo cy'umukuru w'igihugu abandi nabo basangiye umunyororo banganya n'igihano ntibariko netuviteguye. Urumva yuko harimo amanyanga kameme bitabaho tumaze kubona yuko umukuru w'igihugu yatanze ikigongwe hari kugwa abantu 5,000 birenga hagaca habaho barekuwe igihumbi kimwe gusa n'amagana 955 nukuvuga n'ibihumbi bidashika mu vy'umukuru w'igihugu yasinye kubataha twagomba rusaba umutungane baze baroheriza ingingo z'umukuru w'igihugu. Dukubitire mu ntara ya Rumonge naho aho bamwe mu bafitaniye amatati n'ishirahamwe Ciko bagiriza ko gihaye gukorera mu bibanza vyabo ntibumva ingene bandikira iryo shirahamwe bakishugwa n'uwo baguriye ibibanza atamatati bafitaniye. Basaba nyabuna iryo shirahamwe kubishura kuri ayo matati y'ibibanza biri mu kigwati citiriwe Nkurunziza City cyo ku mutumba wa Gatete ni muri komine ya Rumonge. Ni nkuru tubaza Jean Pierre Misago. Berekana urwandiko rwo kuwa 20 Munyonyo turimo bavuga ko bandikiwe na Benjamin Bikorimana arongo yishiramwe Ecofe ritunganya ikigwati Nkurunziza City. Urwandiko bavuga ko baronkejwe kuwa 24 Munyonyo turimo rubishura kugo bari bandikiye imbere yaho ishiramwe Ciko barisaba kubasubiza ibibanza vyabo bajyagiriza ko gihaye gusukamwe amabuye amenaguye atamasezerano bafitaniye. Abo bavuga ko ari bene bibanza basigura ko Benjamin Bikorimana yiyemerera muri ugo rwandiko yabarungikiye ko ari ishirahamwe Ecofe arongoye ryatije ishirahamwe Ciko ry'abashinwa ivyo bibanza biri kuri hegitare 4
ataruhusha na rumwe afise rwo gufata ingingo n'imwe ku matongo yabagurishije ko impapuro z'ubuguzi zo muri ndamukiza 2022 berekana zibahuza n'ishirahamwe Ecofe riserukiwe na Benjamin Bikorimana bavuga ko kuva ico gihe ari bo bene amatongo ko rero Ecofe baguriye ibibanza batogaruka kuryitura ngo ribatunganirize mu matati abahuza nabo bariko barahakorera ari nabo bandikiwe Ecofe ikabimenyeshwa gusa. Abo baguze ivyo bibanza bavuga ko ataho vyakabonetse ko umuntu yishura ku ikete atandikiwe, bagasaba nyabuna kwishirahamwe Ciko bandikiye kwa 23 Gitugutu umwaka turimwo kuva mu gacerere ribatunganirize. Ishiramwe Ecofe rirongowe na Benjamin Bikorimana rikaba ryafashe ingingo yo gutiza ishiramwe Ciko ivyo bibanza kugira ngo Ciko naryo rizofashe mu gutunganya neza ico kigwati, kandi ko atamasezerano y'umuzibukiro ari hagati y'izo mpande zibiri nk'uko biboneka muri urwo rwandiko abaguze ibibanza berekana ko barungikiwe na Ecofe. Akoze na mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Inyuma yo gushira mu ngiro amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi hagati ya Israel na Hezbollah mu gaturuturu ko kuri uyu wa gatatu, abantu baharugwa mu bihumbi batanguye gutahuka mu gice kiherereye mu bumanuko muri Liban. Amakuru dukesha Africa News avuga ariko ko amakenga tabuze naho Israel yagabishije ko izosubira gukora ibitero hamwe amasezerano yohonyangwa. N'inkuru tubaza Honera Muco. Abateshejwe izabo mu gice giherereye mu manuko muri Liban bariko baratahuka kuva hamenyeshejwe ko ingwano yahagaze hagati ya Israel na Hezbollah mu gatondo ko ku munsi wa gatatu. Abantu baharugwa mu bihumbi batanguye gusubira mu mihani wabo. Imiduga irimo amamatera n'ibindi bikoresho vya nkenegwa niyo ibonekeza ko iriko irafasha abantu gutahuka. Bamwe muri abo bariko baratahuka bakavuga ko basubiye iyo baje bava, kandi ko Imana ibishatse bazokwama mu ntsinzi. Guhagarika intambara ngo vyatanguye kuja mu ngiro kuva isaha 10 z'agatondo. Ivyo rero ngo bikazofasha ko hahagarikwa ibitero vyahora biba hakoreshejwe indege hamwe n'imishamirano tivyonekeje kuva amatata atanguye. Ariko nubwo biruko hagumiyeho amakenga kuko Israel igabisha ko izosubira gutera hamwe amasezerano yohonyangwa. Nubwo ayo makenga hari, benshi bariko bihutira gutaha. Umwe mu bariko baratahuka ava Imahake akavuga ko yatanguye guhunguka kuva hamenyeshejwe gushira ibigwanisho hasi isaha 10 z'ijoro. Ati kuva isaha 10:10 nari namaze gufata urugendo. Ati n'umunezero udasanzwe. Amakuru twabateguriye naha tuyasozereye. Mwakoze kuba mwadukurikiye, ndabifurije kugira ibihe vyiza.